cabomotse ejo mu masaha y'umugoroba n'ijya mvura yagwa niho cabomoka. Sanzwe ikiraro cabomotse ku munsi w'ejo bivanye n'imvura yaguye guhera isaha 9 kugera isaha 10 gutwe hafi saa 10 kuko imvura nyinshi yabuzananye ruguru. Ikiraro cyo ngaha kirabomoka ku kaburimbi na hari epfo naco nyene kirabomoka. Ubanje kiracho cabomoka kubera n'uruzi go bari kwishi bivanye n'ingene hasi ho bahaye harimburuki. Reka ta kutovuga ngo ni intambara yahatereye nta mazi ico imvura ico yaguye bituma hasi himburuka bituma gikoroka. Tambwe twavyakiriye nabi kubera urabona nk'akazi kacu kapfuye. Ubu turaburiyo tuja niyo tuva abantu tuza kubategerera ngaha urabona ko bamwe baca mu mazi abandi bikabagora arabikubitamwo arabo baroba bariko baratwagwa. Urumva bisanzwe ko ari kuryoherwa tubonye ibintu byagenda kuko imigenderanire yacu yahagaze akazi byanse ngo bari bakwiye kuraba nyene ukuntu bonyarutse kino kiraro bakagikora kugira ngo imirimo yacu ibandanye. Byatubabaje wowe nubona yuko ari umucoko nyene ngaha no mu kugira njabuke barenze kumeka kandi ubona mfise ibiro byinshi byagoranye kugira njabuke wowe none niwabyiboneye ngaha kukuntu bimeze binze gutanga yandi mafaranga amajana 5 kandi nayahora dushikana ku muzinda niyo dutanze ngaho ubune tugira dushikana ku muzinda. Nabyakire nabi kuko ntabwo umuntu ariko arashiraho yifuza umukira mwavuganye ati nk'ahantu duranshikana ugasanga namushikanyeho ugasanga amahera ariko aratanga yandi bitari bikwiye. Urabona ko natwe tuba turahomba kuko imukira ashavuye natwe turyoherwa. Twahombye ibintu byinshi kweri kuko nk'abantu bazava iyo ku muzinda abandi baviye mu gisagara baja gusoma ku muzinda bica bisaba ko bakoresha umutahe mwinshi bumva bikaba ngombwa ko bahomba kuko kirabo kigihari bagenda n'amamoto bakagenda n'amakinga bigasaba uburyo bukeya kugira ngo bashike iyo baje. Ya guhomba icyambere cyo turatakaza n'umwanya kuko umwanya ufashe uri kuragenda ushira amata bakiriye ari gihe usanga nabo abana baciye kuyanywa. Icya kabiri ari gihe uhashika kugira bakuja bukanira iryo kinga ugasanga ugasanga uruzi amazi ni menshi we nturi bashobore kubiterura wenyene ukarondera uguteruza gusanga mu ruhombo rw'amahera umuntu ari karakorera. Icyambere turiko turahomba icyambere turaruha kuko amahera twari gutanga ariya tongera kayandi amahera bamenshi ugashira ko nayo ugutaruka ugo ruzi. Ikindi kintu turiko turahomba urabona uravye nayo bo gutamugo ruzi abana nk'urya mwana wo bamuciburira canke je nkagwaye urabona byari kubikibaza urabona tuhomba ibintu byinshi nawe urabibona. Kubisanzwe nka twebwe ikintu nyamukuru tuko turahomba ahatwunguruza abantu twashobora kuronka nk'akazigo wacha tukamanuka ni Bujumbura kuko nka twebwe dukoresha nk'amategisi burya keshi twakunda kuronkera kunguko ku bantu dutwarira utuzigo. Ubu rero abantu twatwarira utuzigo ntibigikunda kubera ibarabara ridahita rero duca duhomba kubera turiko turabandanya ngo tubashikane iyo baja. Ikintu ndiko ndahomba kuko iyo ndiko ndashaka siniko ndashikayo urabona nk'ubu ungarukiye ngaha nari gushika ku muzinda urabona inzara ibintu by'inzara ni hatari chambura ku ndonka agafaranga ko kwifashisha. Turiko turahomba ibintu byinshi cyane kuko ubu nta bakira turiko turaronka baja iyo ku muzinda canke ku musenye ni kuvuga ubu ntariko ararengana wipfuza ko yo bari karaje umusenye ariko aca mu zindi nzira aca kure ni kuvuga turiko turahomba cyane kuko n'abantu ntibari kubarahomba byabindi. Cyo dusaba nuko leta nkozi leta senzi yo dufasha iki kiraro kigakogwa kuko nkatwe bw'abanyagihugu nta kuntu kwishoboza nyene kugira ngo ico kiraro cubakwe. Rero dusaba ko leta yadufasha ico kiraro kigakogwa ahasigaye tukazoza twagenda byoroshe kuko ari nk'ubu abantu bariko bakoresha umutahe mwinshi kandi icaye tuma n'ibintu bizimbanye. Dusaba leta nkozi leta mvyeyi ko ari umuvyeyi wa twese ko no tutunganije ikiraro ko irakagikora bivuga mu maguru masha kuko bigiye guteba nako abanyagihugu twahombera cyane. Cyo dusaba nuko bodutungana ababijeje abacacana abajeje by'amabarabara usaba ko bodutunganiriza iryo barabara kabisa bakaryubaka nk'uno musi nyene mu bisanzwe bakaba batanguye. Je nahinzi ko nk'uno musi bariko batanguye kuko numvise ko ryabomotse ejo nasaba ko bodufasha kabisa ababijeje uno musi nyene ku mugoroba bagatangura canke ejo kugira ngo turabe yuko byogenda kuko urazi yuko ni imigenderanire ricamo abantu benshi
badufashe barikore. dusaba barabe ukuntu iki kiraro bokidukorera kugira ngo imirimo yacu ya misi yose ibandanye kuko nta handi twe tuzize y'uburaro n'uburamuko ni ngaha niho dufitiye akazi bari bakwiye kuraba ababijejwe iki kiraro bakaraba ukuntu bokinyarutsa kugira ngo imirimo ibandanye. bisaba yuko iyo bararyokorwa bene gihugu tukarengana yaba uw'amaguru yaba uw'ikinga ntabyo kurengana. Uw'amaguru kujabuka atanga amafaranga 5 yaba ikinga 1000 moto ni 2000. twashaka ko cokogwa ababijejwe bakoze cyane.